we au niveau de la loi usanga le ministère public yarihuse gufata ingingo yo gushira dossier muri flagrance kuko mu byo tubiravye dusanga amatohoza yakozwe ku mukiriya wacu ko umunywanyi wanje batabanje kwihweza amategeko neza ko ari flagrance nuko ari procédure ordinaire. Twasanze ico kibirira aho bavuze bitaye mu mutego kuko umukiriya wanje ntiyari gucibwa urubanza rw'ikibiriraho kuko bigaragara ko neza amatohoza yakozwe hahonyanzwe amategeko na cyane ingingo y'amajana 268 itekanya ko neza na neza kugira urubanza ruzanwe muri sentare rutarenze imisi 5. Rero mukabibona yuko bazanye urubanza muri sentare hanyuma bagaruka bagasaba yuko urubanza rusubira gutohozwa gushasha bisigura neza yuko umukiriya wanje mu gufatwa amatohoza atari bwabe neza. Rero bigasanga rero iyo ngingo bihonyanga n'ingingo y'154 igitabo kirenga imanza z'amatatu ko ziboneshwa nuko zitohozwa ivuga yuko kugira umuntu arinda afungwa haba habaye indice sérieux de culpabilité. None bigaragara ko umukiriya wanje yamaze gushirwa mu ibohero ivyo indice sérieux de culpabilité zidakwiye kuko mwumva yuko ico caha bamwagiriza basanga kitari mu manza zicibwa ikibiriraho. Tugasaba rero yuko ubutungane bw'u Burundi bogerageza bugafata iyo dossier mu minwe kugira ngo umuntu atezurirwe kuko yafunzwe amategeko adakurikijwe. Jewe nibaza ko nk'umunyamategeko wiwe dusaba yuko idosiye ko mumva basabye ko boronka umwanya wo gutohoza neza izo indice sérieux de culpabilité yamaze gushirwa mu munyororo zitare bwakwire kuko baragwa bakagaruka yuko amatohoza basanga ivyo yakoze atabikoze wenyene kandi urubanza rwari rwashizwe muri flagrance ku caha cyo gutanga iturire ariko bagasha bavuga yuko ndetse ko ngo yo kwagirizwa ari uko babanje guhamagara n'abandi bantu ngo babisangiye kubikora. Rero twe tugasanga ingingo y'154 guhera ku gace ka mbere itomora neza yuko umuntu ugira arinda ashirwa mu nyororo ari uko haba habaye ivyagirije bikwiye muga mukabona ko muri no ntahe icese no munsi umushikiriza manza asavye yuko yobanza akarondera ivyagirije bikwiye kuko amatohoza atari bwayakore neza.